ko umuntu azofatwa ariko aravuga ivyo bintu bijanye no kwiba cyangwa kunyuruza ibihimba by'umubiri wa muntu muri ubwo buryo azofatwa nk'inkozi y'ikibi, inyamiramabi ntizomwihanganira gatoya. Harafashwe abantu bashika 30 bavuga yuko ngo bibwe ivyo bihimba, hanyuma muri abo twafashe kandi hariho 6 bariko barafata amasanamu, hanyuma twafashe n'ubundi muntu umwe avuga yuko ngo adandaza ibikwasho, kuko bavuga ngo kugira ngo wikingire uwambara ibikwasho. Hafashwe rero n'abandi bantu 2. Entertainment. Imisi hasanzazwa ibihuha cyane cyane biciye ku matelefone, ku mbuga ngurukana bumenyi, ngo hariho abantu bariko bariba ibihimba by'abantu, bagatwara ibihimba byirondoka ku bashinga ntahe canke ngo bagatwara amabere ku bapfasoni. N'igihuha rero casanzajwe, hanyuma kiratera ubwoba abantu, nuki kibateye ubwoba. Twari hano kugira ngo tubishuze yuko ico kintu atari cyo, ari kinyoma cambaye ubusa. Harafashwe abantu bashika 30 muri nk'abo dufate bavuga yuko ngo bibwe ivyo bihimba, hanyuma muri abo twafashe kandi hariho 6 bariko barafata amasanamu bavuga yuko ngo bariko bafata amasanamu y'abantu bibwe ivyo bihimba. Hanyuma twafashe n'ubundi muntu umwe avuga yuko ngo adandaza ibikwasho, kuko bavuga ngo kugira ngo wikingire uwambara ibikwasho. Hafashwe rero n'abandi bantu 2 mu gihe muri quartier runaka, mu gisagara kanaka, muri yacu kanaka habaye umugumuko, inyamiramabi n'umwanya wazo kugira ngo zihaseruke zitabare. Hari abantu rero baje kwitambika imbere y'inyamiramabi ngo ntimufate umuntu, ntimufate uriya n'uriya. Abo nyene kubera babujije igikorwa cy'inyamiramabi nabo nyene bafashwe. Abagirizwa nabo nyene hari abantu 9 bagirizwa ngo bagize uruhara ngo mu kunyuruza ivyo bihimba by'abo bantu. Nababuye yuko ivyo amatohoza y'inyamiramabi yashitse ko twasanze ari ibintu bidafise ishingiro. Nagira mvuge rero yuko twahanura bene gihugu ko umuntu azofatwa ariko aravuga ivyo bintu bijanye no kwiba cyangwa kunyuruza ibihimba by'umubiri wa muntu muri ubwo buryo azofatwa nk'inkozi y'ikibi, inyamiramabi ntizomwihanganira gatoya. Cyo kimwe n'abajya abantu tuzosanga umuntu yambaye ibikwasho ngo ariko arikingira, nawe nyene aja muri umugwi w'inkozi z'ikibi. Entertainment.